ntara ya Bururi muri komine Songa niho hariko harubakwa urugomero rw'umuyaga nkuba rwa Jiji Mulembwe. Umugambi wo kubaka urugomero rwa Jiji Mulembwe ufashwa mu mugongo ni banki y'isi, ibanki y'iterambere ya Afrika, ibanki y'iterambere y'abanyaburaya. Ibikorwa vyo kubaka urugomero rwa Jiji Mulembwe byatanguye muri Ruhuhuma 2020. Rukaba ruzoba rufise ubushobozi bwo gutanga umuyaga nkuba ungana na megawati 49.5. Ku ruzi Mulembwe urugomero ruzotanga megawati 17, ku ruzi Jiji naho rutange megawati 32.5. Uwo muyaga nkuba uzohabwa bene gihugu, amahinguriro hamwe n'amashirahamwe y'abikorera utwabo. Les deux centrales de Jiji et Mulembwe produiront 235 gigawatts-heure d'énergie propre et renouvelable par an et alimenteront 15 000 foyers, 7 000 entreprises et 1 700 installations industrielles. Ku itariki ya 24 Ruheshi 2025 niho hugururwa icese urugomero rwa Jiji Mulembwe n'umukuru w'igihugu General Major Irabire Ndayishimiye. Urugendo rwo kubaka Jiji Mulembwe ntirwari rworoshe kuko hari intambamyi zibonekeje. Ce projet a su franchir de nombreux obstacles techniques, administratifs et financiers nécessaires à sa réalisation. Il a connu d'énormes défis. En 2012, je travaillais sur le Burundi et nos équipes préparaient déjà Jiji et Mulembwe. En 2014, le premier projet a été approuvé par le Conseil d'administration de la Banque mondiale. Et en 2022, lorsque je suis devenu le directeur des opérations pour cette région, j'étais surpris que Jiji soit dans notre portefeuille. Et je me suis demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir suivi toutes les péripéties, j'ai compris qu'il était temps de redoubler d'efforts pour terminer l'investissement qu'on avait commencé. Et des financements additionnels sont intervenus à partir de 2023. Et ce qui nous a amené aujourd'hui à la clôture de ce bel ouvrage que vous venez d'inaugurer, Monsieur le Président. Vous savez, avec toutes ces difficultés, je voudrais citer une expression en Kirundi, akagumye bagumako. Harabakiza ubwira n'ubukerebutsi kugira ngo ibikorwa bibandanye kuranguka neza. Iko ndavuga nti je narinzi yuko amahera abafise amatara n'amazi bariha Jiji zari ikikoresha kugira ngo iha abadafise amatara n'amazi. Ubu intwari bereye muri Jiji ziri kirashinga imizi. Ubu barinjiza amahera bakakoresha igihugu tukabibona. Hamwe usigara ubaza uti none abandi bayashirahe. Iraboneka ko Jiji zo iri kwirakora. Umugambi wo kubaka urugomero Jiji Mulembwe wazanye akarusho kanini kuko Burundi bwari busanganywe ubushobozi bwo gutanga umuyaga nkuba ku rugero rwa megawati 35 mu gihe abawukeneye badasiba kwiyongera. Abenegihugu baba mu micungararo yahubatswe urugomero barashima akarusho n'iterambere bazaniwe n'uyo mugambi. Tuhagaze ngaha turabona amabarabara meza, turabona ahantu hari inyubako nziza zimeze neza ho n'umunyakubahwa umukuru w'igihugu cacu yashoboye kuza uno munsi. Nagomba ndababaze rero nkowewe nk'imvukira. Iyi projet yatangwe ngaha ahantu batanguye kubaka ibi bintu ryari wowe ubibona? Mbo iyi projet neza na neza yatanguye mu mwaka wa 2019 niho hatangura imigerero tukabona abantu baza bapima uburemere bw'isi n'amamashine menshi batangiye kuza projet z'igihugu cyo mu Buganda bapima bavuga bati tugomba dupime hasi turabe ingene isi iremereye kugira ngo umugambi wa barrage Jiji na Mulembwe ushobore gutangura neza. Yego mumaze kubona ivyo bintu mwe mwari tugerageza nk'umuntu yavukiye ngaha kera hari hameze gute ngaha? By'ukuri kera novuga utahavukiye ntwashobora kuhagenda nko mu gihe c'imvura aho byari ibindi bintu
nkuvuga aha duhagaze rwari urutare rw'amabuye gusa aha twahita ku ntaruka tuduguye hari agasoko ngaha kitwa Buyenzi Buvumu n'ubu karadugura mwakabonye twaca ku rutare rw'amabuye twaca tujabuka aho hepfo hari amabuye menshi agerekeranya twaca tuhita ku ntaruka umwana muto ntashobora kuhajabuka kuko hari hagoye cyane hari hateranye ubwoba hariho n'inzoka zikaze cyane hari ishamba ry'amabuye hagoye cyane yego ni ukuvuga ko guhera mu 2019 niho baciye babihindura ivyo bintu hatangwa imigerero tubona amamashine baza bapima hasi cyo babajije baca bavuga bati bahe bapima uburemere bw'isi barabe ko uwo mugambi ushobora kuhakorerwa hama uko umwaka wagendura kurikira 2020 nto baca batangwa gupima amatongo y'abantu bavuga bati twe tugomba dupima aya matongo hanyuma tujosha tubaha umuzibukiro tuzobendaminiza ku metero ku metero kwadrato muzo wamutakaje rero imvugo yabaye ingiro baheje abanyagihugu bo ngaha no kuvuga ko baronse iyo mizibukiro barimuwe imbere yuko batangura kupima harabaye inyigisho intwaro ku rwego rwo hejuru he mu ntara mu makomine no mu mazone baza barigisha abanyagihugu bati mu myifato yanyu aha hagiye gukorerwa umugambi ukomeye cyane wa Jiji na Mulembwe rero muzifatuku inyifato nyinshi ati n'amahera menshi agiye kuboneka nimuzojane n'amahera menshi muronse amahera barabwira n'imigambi bazoza barayakoresha kugira ngo bavyifatemo neza inyuma y'umugambi bazobeho neza yego urakoze cyane hama iri barabara bamaze kuryubaka mwe mwungutse iki nk'abanyagihugu bo ngaha ikintu mubona mwungutse ugereranije kuva kera n'ubu unye nikihe kintu mumaze kunguka bivanye n'iyi projet kuko president uko yabivuze yavuze yuko iyo ibarabara rije iterambere riba ribonetse umuyaga nk'ubu ubonetse iterambere riba ribonetse namwe mumaze kunguka iki munafite amatara mubayeho gute nikihe kintu mwungutse guhera ico gihe murakoze cyane ivyiza byazanywe n'uwo mugambi Jiji na Mulembwe ni byinshi cyane murambabjije ku kijanye n'amabarabara by'ukuri ngaha turonse barabara twariruhukije cyane aha twace turonka uburyo bwiza bwo gutembera bwo kugenda byoroshe muri komine Songa duhanye urubibi umuntu agwaye ubu imodoka zirashika kera ntizashika ntihagendwa amamoto barayaguze ubu hari agasantere ngaho haruguru ku mwakaka hari amamoto arenga 4 canke 5 yaguzwe na bene gihugu bayakuye mu mahera y'umucibukiye ni kuvuga rero kwiyunguruza biroroha ubu mbere n'ibidandazwa birashika n'akayoga ka bararudi karadushikira kera nta nzoga ya bararudi ntibyakunda none mushaka kunywa mwaca mujaye byaragorana cyane twaduga za rumeza canke za muyama nko atahazi kuja ku muyama uvuye aho hantu iwanyu bifata umwanya ungana gute ni umwanya muremure amasaha 2.5 ni birometero bingaye woshobora kubigereranya mu birometero ni birometero nka 12 hanyuma kuvina uja mu rumeza naho kurondera nkako kanyo umwobwa canke imanyoni naho ni bimara umwanya ungana gute ni umwanya muremure aho nyene n'ugendo rw'amasaha nka 2.5 uvuye ngaho iwanyu no kuvuga yuko byarabahinduriye ubuzima byaraduhinduriye ubuzima cyane mbere turiteze n'ibindi vyiza vyinshi bizozanana no mugambi ngaha murafise amashuri turafise amashure kuri umusozi wa Karambi dufise amashure abiri donc ishure shingiro ishika mu w'icenda n'iyindi shure iri amontante igeze mu wa gatandatu twizere ko bazoshika no mu w'icenda abanyagihugu abene gihugu bo ngaha babeshejweho niki barembeshejeho n'uburimyi n'ubworozi bararima ibiharage ibigori amateke ibiterwa mbumba rugo bakorora inka impene n'ingurube baca bakuramo n'amase abafasha korora bakorora ni ibintu by'imbogaboga inyanya itomate intore n'ibindi bibafasha mu rugo mu kwitunganya abatunganije uyu mugambi n'iki woshobora kubabwira nk'umuntu azoshobora kuraba kino kiganiro ahubwo ucabona bashobora kubabwira cyambere no kubakengurukira dukengurukira cyane umugambi watuzaniye iterambere ubu noba turahiriwe kandi turahishije kuko turawukamisha ivyiza ubu
inzoga ziraza ivyashara canke ibidandaza turabironka abana bagwaye canke tugize ikibazo cyo kugenda mu bitaro amamoto ari ngaho n'imodoka turazironka twimirije no kugura amakwasiteri n'amataxi taxi nshasha turamaze kuzigurirwa hari umugwiza tunga ngaha yitwa Federico taxi nshasha yarayizanye irara muhira mva umuntu agwaye charondera amahera gitoro tukace tugenda mu bitabo bikuru kera mushaka kubona amatara mwaja hehe kugira mubona amatara twagenda ku mugwa mukuru wa commune Ruyengero ni hehe ni hahana babwira ugenda ibirometero 2 n'inusu hariho abagiye barahomba amatongo ugasanga nk'igiti canke ikigazi nagakura bakaza batanga udufaranga dukeyi ubise kigazi kiba kigeze aho gitanga umwimbu karuhariwe ikigazi kugira ngo came kimara imyaka ingana kimara imyaka 5 nukuvuga kuba warateye ikigazi hama kikamara nk'imyaka 2 kigaca kiguhombera kubera bakabomoye bakibomoye ariko urumva ahadaciye umugambi hari ivyungutse byinshi n'ivyahombye kubera igihugu basanze barahombye ariko ntaco ko ubu rero twiyungunganya tukaronka ibidandazwa tukabigurira hafi urumva hahombye kimwe hakunguka ikindi nakanatsinda aho umugambi uciye witerambere niho buri vyononekara nukunguka rero twarungutse kuko ubu turonka ibidandazwa mu mwanya muto naho telefone matana sanka yuzumbura uti nzanira ibinaka biba bigushikiye mu kanya aho kakaba rakunguka rero twasinye cyane kuba kuri umutumba ho yabaye yandi buni migenderanire ni myiza urabona ko nubagize iminsi mikuru nga isonga bacadutumako tukazana n'amamoto kari kwagenda n'amaguru tukaruha ibisanga iki ugasanga tumize nabi ariko nkuko babivuga mu Kirundi bati nta nyambo ibura gahonzi hari abene igihugu bavuga ko hari utunenge twibonekeje mu itangwa ry'imizibukiro tuba mu misozi hanamye gusumbiye mubona ngaha rero aho bagezeze gupima ibarabara barabarisa amafaranga mugabo hepfo y'ibarabara hariho ahantu umuntu atakintu na kimwe azokwigera yongera kuhakorera no kuvuga ko haci habomoka ntihabomotse intuze amabuye yose yimbwe mu ibarabara bahenuriyeyo ariko kare bakitwigisha uwo mugambi bavuga yuko ivuriyo imbwa mu ibarabara nimba ari buyi ryose barogira depo ahantu badeporeza nyabintu nyavube n'amabuye bimvyeho ariko iryo tegeko siryo bakurikize twari twagiye inama ubu base bafata amabuye bahenurira mu ntunze mu ndimo z'abantu tuvuge nk'imetero zoba zisika nk'amazana ngahe nta kintu umuntu yosora kuhakorera gusika no munsi rero we ni kuvuga ngo uri muri abo none amatongo yabo nawe yahenuriwe mu ivyo bintu yego nitse satumye mvuga nti hari cyo yibagiye ndimo muri abo bagutwaye nk'imetero zingana gute ugereranije nk'ivyo bintu biba byatwaye nk'imetero zingana gute nk'ubwo ariko kiwanze canke ku bwa rusange nko ku gatwe kiwawe ucu tubwira no muri rusange zewe nk'ubwo ariko kiwanze mpahindaraba kuva kwibarabara aho bageze gupima gusikaho no banarageza no banaronke none karisize nk'imetero zika 50 ntaronkeye amafaranga nabandi zoba zirenga nko kuva nko kuririya mikaratusi ubona hari yaruguru gusika nkaha mu ruzi atakintu barosubira kuhakorera rero twazaba yuko nkuko bari babivuze hakiri kare imbere yuko baza kutwigisha inyene bizogenda ko bo bisira mu ngiro bakaza bakaturabira ahantu atakintu turosubira kuhakorera mwana bishikirije no nabatware biwanyu ababaserukira haba ku mitumba haba ku mazone cyangwa mu bishikiriza abo ba chef de projet babashikire imbere ku barongo iyi migambi kugira hari ico mwabibabwiye nta na rimwe dusiba kuvuga baba bazeswereza idezo baba kuru b'imitumba baba ba musitanteri baba nabandi bazeswe ibikorwa nyene ntidusiba kuvuga kandi basiba kutugirisa amanama mugabo katubwira yuko bari duhinyise twararindiye nk'imyaka ingahe nta nyiso turigira turonka rero twazaba yuko nimba mwo dusikanira imbere yuko ngo dusikanira imbere kugira natwe dutunganirizwe nkuko nabandi batunganirizwe yego mbeka uwo baguriye ku muzibukiro ikumetero bagura ku metero canke bafatira ku mahectare ndabizi bafatira ku metero kubagaca babaha amahera ngaho metero batanga 2500 vyiki vy'amarundi niyo baduha rero ikibazo twagiye kugira niziki n'abaronse ayo mafaranga ivyo 2500 ntacyo yamaze kuko bagwa ivyo 4500 ku metero
ugomvye guza gusubiriza itongo watakaze kurirondera kuri mwene gihugu arifisa gurisa imetero wasanga uyigura nk'ibihumbi bisika 230 mugabo bo baguhaye 4,5 rero nico gituma twovuga ati twaragize agahombo mugabo ivyerekeye intuzeye vy'uwo mugambi cawusima waziye kutugirira neza mugabo agahombo twagize nako abene gihugu agahombo twagize nako wowe rero usaba yuko bo batunganiriza kugira ngo abo bantu bafise ivyononekaye bagire batunganirizwe aho hantu turarosubira gukorera kubera namabuye gusa bahenuriyeyo nta kintu cyosubira kuhakorera none tuzehe nibaze badutunganirize barabe ngene vyogenda kugira natwe turonke aho hantu hapfuye turanyere kuhasubiriza yego izo ngone zarabaye abanyagihugu barituye rezidezo iragaruka irabwira abasegiteri ko bo barabira ayo matongo yabo je nari ku kivi nk'umutware rero naranditse abantu barenga 200 ndabanditse simenye ngo nzobatwara ngaha anye rero nkuko ndiko ndabivuga ku nsamirizi ndazi mumaza kubihacisha jewe narabanditse abanyagihugu barenga 200 bijanye nizo nkukura z'amatongo yabo yagize ingorane aha rero nasaba yuko mu byo muza gucisha ku radio aravyumva yoraba abanyagihugu akaza akabasansubanyeze nako je ndabanditse egome tubafise aho dukora ku mutumba mugabo nta biro yo muri ezidezo siho nkorera